ikaze mu gihe cy'impemburo. bakunzi turimo dusangira ijambo ry'Imana mu kiganiro igihe cy'impemburo. ndabaramukije amahoro ya Kristo. turasangira ijambo riri mu gitabo cy'Ibyahishuwe Yohana igice c'indwi umurongo wa mbere gushika ku wa gatatu. Ibyahishuriwe Yohana igice c'indwi umurongo wa mbere gushika ku wa gatatu handitse ngo: hanyuma y'ivyo mbona abamarayika bane bahagaze ku mfuruka zine z'isi bafashe imiyaga ine yo ku isi kugira ngo ntihagire umuyaga uhuha ku isi, ku kiyaga canke ku giti cose. kandi mbona umumarayika wundi aduga ava iburasirazuba afise ikidomesho c'Imana nzima asemerera n'ijwi rirenga abarira b'abamarayika bane bahawe konona isi n'ikiyaga, ati ntimugire ico mugira isi canke ikiyaga canke ibiti tutaradoma ikimenyetso mu ruhanga rw'abagurano b'Imana yacu. Mukundwa, nkundira ndakuremeshe nisunzira ijambo ko naho hariho ibyago ku isi hariho no gutabagwa kuva kuhoraho. Ego hariho ibihano bizoza ku isi, ego hariho ibishikira isi, hari ibyo tumaze kubona, hari biriko biraba, hari byabaye, mugabo hariho n'ingene Imana izigama abantu bayo ikabashirako ikimenyetso ikabanyegeza. Nico gituma handitse muri Zaburi ya 91 ngo uba mu bwigobeko bw'isumba byose azokwama ari mu gitutu c'ishobora byose. ndabwira uhoraho ngo ubuhungiro bwanje n'igihome kinkingira. Imana ishimwe cyane. Yohana aratwara ingene Yesu yavuze ngo mwisi muzobona amakuba, ariko mureme naranesheje. ivyo biri mu butumwa bwiza bwa Yohana. Ahandi akavuga ngo amagorwa y'umugorotsi ni menshi muri Zaburi, ariko uhoraho ngo yamukiza yose. Rero mukundwa, uhoraho akuzigame, akurinde wewe n'abawe n'ivyawe, aho uri hose, aho uherereye ku isi yose. Umenye ngo hari kuzigama kuva kuhoraho. Ugume uri umusavyi w'uhoraho, uri umwizigi wa kuhoraho, wemere kugugwa n'amaraso ya Yesu, wemere gucungurwa n'amaraso ya Yesu, wemere kugendera musi y'amaraso ya Yesu. Ego hari ibigenda bigorana ku isi, ariko kandi witege no kuzigamwa, witege kuzigurizwa n'uhoraho, witege kurindwa, witege kubona ukuboko kw'Imana aho uri hose. Imana iguhezagire, Imana ikuzigamane n'abawe, Imana ikugirire neza, ikwereke kugira neza muri iki gihe n'ibihe biri imbere. Imana yumva gusenga kwawe. Urakoze kudutega yombi.